Twaramutse tugendera imirima twateragiye y'imyumbati iri grefe yo muri koperative Mbegera Bunini. Iki giterwa c'umwumbati rero mubona kimaze amezi 3, ariko hamwe nariko nderekana nereka abantu abenegihugu ko iki giterwa gishora kigatanga umwimbu n'ingoga, ari ca kindi kiva muri koperative Mbegera Bunini umuntu ashobora kuronka ko kw'ibiro 100 mu gihe ugisoromye keze mu mwaka. Ahashushe usanga kinanyaruka kwama gushora cane. Aha rero turi ni muri Butanyerera. Ni muri Butanyerera turiko turagerageza kwerekana iki giterwa c'umwumbati. Murabona yuko aho hose ari igiterwa kininiya kishi cane, hari ihegitari 3.5 zababa 4. Murabona yuko ari igiterwa giterwa muca mubona rero ko ari imyumbati ya kijambere, imyumbati ihoze y'imiribwa, bamwe bavuga imiryoha abandi sinzi ko bayivuga. Ubusoromye urahekenya. Aha harabobona gutya ngo none ko mengo ni bya bindi vy'isombe. Oya, ibi ni bimwe vy'isombe mugabo hasi n'irindi banga haba hari imyumbati uba washizeho utanguje namburura uburura, utanguje gushira namba ubuhoze. Rero iki cyoco gifise inguvu zo kwidugira hejuru mugabo umwimbo mukuru ukusoroma hariya hasi. Rero aha iyi koperative isanzwe itegurira igiterwa c'umwumbati mu ntara ya Butanyerera, komine Kayanza, muri zone Kabuye. Koperative niho ibiriko irakorera imyumbati. Rero imivyaro tuyitegurira abenegihugu wari we wese abukeneye. Noneho bamwe turaza kubereka imyumbati, turaza gushika hiyeze muraza kuyibonere, ariko dushatse tubanze tubereke uwo murima ukungene uteye igomwe, ukungene muca mubona yose ko ari murima nyene igeze kure. Tukaca rero tubakangurira ko mutosigara inyuma mu iterambere kugira tujanane na ya mbono ya kazoza, kuko ufise ivyo fungura, ufise ibintu byose, ufise n'amafaranga. Nyene icubahiro rero avuga ati mukore kugira miteze imbere, umunwa uronke icyo ufungura n'umufuko uronke amafaranga. Bigasaba rero ko uwari we wese akora amaboko mu mpuzu agakora, na cyane kugira tuze dushike kuri ya mbono ya kazoza ya 2040 igihugu kifashe, na 2060 igihugu giteye imbere. Muca mubona rero ko aha twebwe ntitwasigaye inyuma mu iterambere, twemera kwigisha n'urundi gwaruka kugira ejo ruze rubonereho kugira nago gwiteza imbere. Mugabo rero tugakangura urwaruka ko rudakeneye gusamara, kuko nibwo Burundi bw'ejo, na cyane ko bazosigara aribo bakeneye kubaka igihugu. Rero dugusaba ko uwari we wese atosigara inyuma, guteragira igiterwa c'umwumbati, agateragira n'igiterwa c'ivoka. Ivyo byose birajana. Musanzwe muzi ko ivoka n'umwumbati kuba bifungura barabizi ko ari ikintu kingira akamaro. Ivoka uyishora, umwumbati ugashora, noneho mu rugo ivyo byose ubifise ubufise amafaranga. Rero muca mubona mwumva nk'ihegitari zingahe 3 zababa 4 usoromye igiti kimwe kikava 200 canke birenga mu gihe wagifashe neza, kuko gisaba guteragiye ko gikurikirana, so guteragira ngo cugenda. Rero muca mwumva ko umuvyaro kubera tugurisha amafaranga 5,000, ukacuraba ya myumbati naho wocu ushora ugashora ku isoko, igiti kimwe ushora kugikurako kw'ibihumbi 100, igiti kimwe ukagisoroma ko kw'ibihumbi 100, wabuza amafaranga hamusanga ugikuye ko kw'ibihumbi 70. Muca mwumva ko ucugwiza mu gihe uba wateragiye igiterwa cawe, ko ushora kuronka umwimbu cane. Irindi banga rihari rero akabijya iki giterwa usoromye, hari benshi baca baguma babaza ngo none kuragisubizayo. Oya, iki ntugisubizayo. Iki twebwe dushaka turakugurira tukaza kubikoresha mu kindi gikorwa kijanye na greffage. Burya icyo usubizayo ni kiriya gishitsi ubu usoromye kw'imyumbati, ucugisubizayo kikongera kigatanga umusaruro nka kurya usoroma amateke. Kurya usoroma amateke ni kuca wongera ugasubizayo iki giterwa c'umwumbati uba wasoromye
bamwe bakita ngo ni ikigombogombo canke sinzi uko nocita kiriya igitsinatsina, ubu usoromyeko ucongera ukagisubizayo kikazokongera kigatanga uwundi mwimbo. Isezo imwe, isezo zibiri, zitatu, zine kugera kw'isezo indwi, umunani. Murumva yuko igiti ubu kivyaje umusaruro. Umwene gihugu rero ntasigara inyuma, uwo ari we wese atuma ateragira imyumbati 3 yonyene ku rupangu aba yihwanirije. Ivyo rero vyinshi muzoza murabibona intara zose turiko turayirimiramwo, kandi n'ubu abaje mu Kayanza kuturondera barayibona iyi myumbati, kandi noneho benshi bama bayibonye turaza kubereka niyeze, niho muba mubona ivyo tuba turiko turavuga ko natwe mu iterambere tubanza kubibereka. Inomero rero tuba turiko turakoresha muri koperative Mbegera Bunini iri mu ntara ya Butanyerera, komine Kayanza, zone Kabuye. Ni nomero dukoresha ni 68 421 908 canke 79 783 399. Ubwo rero turacabandanya kugenda mu mirima twerekana, turaba noneho kungena imirima iriko iragenda neza, kuko turimira ahatandukanye. Dusanze tugwiza imivyaro ya kijambere ibanguriye y'imyumbati itandukanye, amavariyete atandukanye, bivanye nuko wewe uba ukeneye ico gitegwa c'umwumbati ucushika iwacu muri koperative ukahishikira, hanyuma ukagira komande y'icari cyo cyose ukeneye. Tugwiza imyumbati, tukagwiza amavoka, rero tuca tugwiza n'igitoke. Imivyaro y'igitoke hari abo kwiyumvira ngo ico gitoke twogikurahe kimeze neza, muri ko muradondagura mu gitora mu ntara ya Butanyerera, komine Kayanza, zone Kabuye. Ico gitoke rero kimeze gute? Ni ubwoko bw'igitoke gishobora gupima nabyo ibiro 50 mu gihe keze neza, ubwoko bwa FIA 17 na FIA 25 n'incakara na metro 5 ni marama 5. Izo rero iyo mavariyete ko ari 5 niyo dushobora gutegura arinda ingwara, kandi uburyo dutegura ico gitoke y'uburyo tuba twaravyize tukakavyazamwo umusaruro, ku buryo iteke rimwe dushobora kurikurako kw'abagazi cankwe abagazi nyene b'ibitoke dushobora gukurako kw'abagazi 20 30, bivanye nuko twebwe tuba twagiteguye, ko turafise ubuhinga bwo kubitegurira ahantu muri Giremuari, tukaja dushira muri sere, mu vyabigene tukabundikira kugira haboneke muri ka kabuto kamwe kazove koko gushamura koko abagazi nka 30 canke 40. Ibindi rero tuca dutegura, turategura imizabibu imwe yo hanze muri Israeli. Hari benshi nabo usanga babaza ngo none ino irahaba, ini wacu irahaba, kuko twama twashitse naho iteragiye ngaha mu Burundi, n'abawoza tukabereka, kandi benshi baranaza tukabereka aho yeze, ahubwo tukavuga tuti tujanane n'imbono yakazoza, kuko mu gihe kizoza tuzosanga ari ngirakamaro, kuko uwo muzabibu nawo uvamwo imivinyu, uwo muzabibu kavamwo imitobe itandukanye, iyo mizabibu ikavamwo ibintu vyinshi, n'amakofitire ivamwo, ndetse n'abantu usanga bahingura imiti bavyigiye ivy'imiti iravamwo, havamwo ibintu vyinshi cyane umuntu atodondagura. Ico gitegwa c'umuzabibu naco kimara imyaka 100 kitarasaza ugumusoroma mu myaka 2 naco kiba gitanguye gushurika, ucutangira gusoroma. Rero twebwe tukavuga ataho dutembera hanze ntidushobora kuba tubahereza abanyamahanga natwe ivyacu, natwe tutazanye ibizoza bitugirira akamaro. Tugategura pome, ivyo vyose rero twashizeho kugira umwene gihugu ari we wese ashobore guhitamo mikina, ashobora kuvuga ati reka nkore iki. Mugabe umugambi twifuza nuko dushahamagarira abanyamitahe ko batosigara inyuma mu iterambere, ahubwo amafaranga bakeneye kuyashira mu burimyi, kuko uburimyi ejo nibwo usanga uriko uratanga umusaruro. Nabo bashora ibintu hanze, ntushobora gushora ibintu utamaze gutegura canke kurima. Urimye imyumbati, iyi myumbati iva mu mifarini,
iva mu ifarini, ikavamo imikate, mu bitumbura, urashobora gukuramo ivyo ari byo byose mu bihugu biteye imbere. Natwe dushaka kugira igihugu natwe cyacu ahubwo kibarenge, kugira natwe igihugu cyacu ahubwo aba arico gipiduka vyose. Dushaka yuko hazohingurwa mu inzoga zikaze, abahingura mu inzoga, abatembera no hanze bamwe barabibona, harava mu inzoga zizimvye z'amafaranga menshi, mukumva n'ivyo vyose umuntu adondaguye. Ugasaba rero yuko abimitahe boshira imitahe mu gutera iki gitegwa c'umumbati, mu guteragira igitegwa c'amavoka, injabuka amazi. Hanyuma kuko ubwambere twebwe tugitangura igitegwa civoka, abenshi ntitubigisha umugambi, babona ko mengo uwo mugambi nta terambere ntacyo uzobashikanako. Twebwe twari mu gikorwa cyo kurima amavoka, n'ubu ziriho, turafise ibiti vyeze. Ubuhinga rero turabufise muri bimwe bimwe. Tugasaba rero yuko abantu hubwo batogumiza imitahe yabo bayibitse, ahubwo boyishira mu burimyi, bakarima igitegwa civoka, bakarima igitegwa c'umuzabibu, bakarima igitegwa c'umumbati, bakarima igitegwa ca pome, bakarima igitegwa c'ibitoki. Ivyo vyose rero ni imbumbarugo kumuhana, mu gihugu, mu ntara, ndetse rero kubera tuzoba dushaka ko haboneka amatoni menshi y'ibintu dushobora gushora hanze. Ibitoke hamwe turonka ibitoke vyinshi dushobora gutransforma, cankwe ibindi navyo tugashobora kubijana hanze, bakabifungura abanyamahanga, tukazana amafaranga y'agaciro, akagira icyaza kumarira imiryango n'igihugu. Kw'ivyo vyose rero tuba turiko turadondagura, twabonye ko ari byo bikenera kuzogira icyo bifashije, bikubaka igihugu cyacu c'u Burundi, bikazana amahera. Murakoze cyane.